ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru tubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru zikurikira kuva kuri yare imwe gushika kuri 10 bigiye kuzokubakwamwo inzu zigeretse kabiri nayo ibibanza bifise kuva kuri yare 10 kuduga bizokubakwamwo inzu zigeretswe ko kane murakurikira muri ano makuru umushikiranganje ajejwe inyubako ingene abisigura umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe asabwa kureka umugambwe CNL ngo witunganye mu bikorwa vyawo mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa kane agatongwasa hawurongo yavuga ko ubwo bushikiranganje bwankiye uwo mugambwe kugira umwiherero wari kuba kwigenekerezo rya 20 uku kwezi mukanya murabikurikira mwidonido. Dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Imigambi yo guteza imbere amakomine ntiyakozwe neza nk'uko vyategerezwa mumvo hakaba harimwo yuko hariyo ubumenyi buke mu bayiteguye bikaba vyavugiwe mu nama n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ababuramatari n'abarongoye amakomine kuri uyu wa kane. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse asaba abo bajejwe intwaro gutunganya neza imigambi abaha ukwezi kumwe gusa kugira bategekanye imigambi bashoboye nako gushira mu ngiro n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Muri yo nama yitabwe n'abajeje intwaro uhereye kuri baburamatari gushika ku bajejwe intwaro mu makomine bariko barabira hamwe ibijanye n'imigambi y'iterambere ry'amakomine uko vyaranguwe. Bamwe mu bajeje intwaro mu makomine berekanye ibiharuro bateguye ko hari ivyo bitari gushoboka kurangurwa mu makomine yabo baravye ukuntu ibintu vyifashe, mu gihe abandi nabo bavuga ko imigambi amakomine amwe yashoboye gutegura yasaba amafaranga menshi mu gihe komine nayo yinjiza ayatari menshi. Komine ngo yemba abakozi bitoroshe ko munaraza muri yariti ezaravugwa shidashira amafaranga zikuba gusanga ibizokorwa ku muzikanaka amaproje yemeye ibinini niba amaproje harata yazana ngo babuze amafaranga abo gahera bakirindiriye amahera arabana n'amakomine mwamwe ifata amakomine ya Kigamba usanga ngo yemba abakozi ari kibazo ugasanga ko kici y'amamiliyaridi ariko ndaraba mbona bijari nini cyane ku buryo tuzaba dusanga ari twateguye les activités no réalisables bikazoca bituma hageze evaluation acabana mengo nta gikorwa kigeze gikorwa muri imya. Muradutunga ubuhinga ivyuma ntibisezerana turabandanya ariko nano makuru twabateguriye bikunze iyo nkuru turaza kuyigarukako. Abanyagihugu bafise ibibanza muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura baributswa inzu bategerezwa kubaka hisunzwe itegeko rigenga ibisagara. Umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane amenyesha ko ibibanza bifise kuva kuri ya rimwe gushika kuri 10 bizokubakwamwo n'imiburiburi inzu igeretswe kabiri. Ibibanza navyo biva kuri ya 10 kuduga bikazokubakwamwo amazu ageretswe ko kane n'imiburiburi. Akaba yamenyesheje ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ahejeje kugenzura ibibanza bimwe bitaratunganywa neza ari kumwe n'abamenyesha makuru. Itegeko rigenga ibisagara ryashizwe ko igikumu mu mwaka wa 2016 mu ngingo yaryo ya 98 iravuga yuko mu bijanye no gutunganya ibisagara ibisata bibijejwe birerekana ingena akarere kose kotunganya ico bita règlement d'occupation. Aha rero turi muri commune Mukaza turavye ubwo rwandiko rwari rwasohotse mu mwaka wa 2011 n'ibisata bijejwe ibisagara
wavuga yuko aha muri aka karere inzu igeretse kabiri ku maparcelle ari munsi ya are 10 donc aba ari inzu igeretse kabiri n'imiburiburi ntibavuga kutarenza bavuga ko aho utaja munsi ufise rero parcelle y'amahara ari munsi ya 18 ya 6 bategerezwa kuba ufise inzu igeretse kabiri mugabo ufise amahare ari 10 canke kurenga itegerezwa kuba ari inzu igeretse kane nikuvuga nivo zitanu iyo hasi na zindi zine niko rero abajejwe gutunganya ibisagara kuva mu mwaka wa 2011 haheze imyaka 10 hafi n'ibiri ariko turiko turaraba ngaha nuko tutazungurutse cyane cyane muri Rohero murabona ko inzu nyinshi ziracyari zimwe za kera zo kubazungu ibi rero nivyari bisanzwe si ibintu umushikiranganje ashobora kuvyuka ngo avuge ngo je nshinze ibi ni itegeko ryamuka ku itegeko rikuru nk'uko ritorwa n'inama nshinga amateka rigashika ku igikumu n'umukuru w'igihugu uko rero niko vyategerezwa kuba bitunganijwe ngaha hanyuma ngombaza muti mbega none utobikora bica bigenda gute iryo tegeko nyene mu ngingo yaryo ya 69 mu ngingo yaryo ya 69 haravuga ko mu gihe igihugu kibonye ko igice cy'igisagara cyotunganywa gushasha beneho igihugu kihakeneye kumva canke yindi bararonka umuzibukiro n'igihe nyene iyo parcelle canke nyene iryo tongo atabishatse bavuze bati nk'ubu ko ari yare 10 ni wubake nivo zitanu akavuga ati je ntavyo nshaka cyangwa akavuga ati jewe ntavyo nshoboye cyangwa kubwira bati rero wowe kutabishaka akira amafaranga ajanye n'ivyo wubatse cyangwa kutabishoboye mugabo kutabishobora nikibuza ko umuntu arondera abo baja hamwe bakagira gute bakubaka ibijanye n'igihugu kiriko kiraje. Hano makuru tuyabandanirize muri politike umukuru w'umugambwe CNL arahamagarira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu guhagarara aharukuri ariko uwo mugambwe witunganye mu bikorwa byabo mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane agatongwa savuga ko ubushikiranganje bwankiye uwo mugambwe kugira umwiherero wari utegekanijwe ku igenekerezo rya 20 uku kwezi ubu bakaba bariko barategura ikoraniro kaminuza nayo kuri babanywanyi 10 bahora mu biro vy'umugambwe bamaze igihe badahuza agatongwasa avuga ko bashobora kuja muri iryo koraniro bivanye nuko bazoba bifashe. Aho tugeze nuko abo bantu babandanije bigenza twavuye twandikira umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano tumumenyesha ko yoreka umugambwe ugatunganya amakoraniro y'intara n'ikoraniro kaminuza ko bigaragara neza yuko atahandi hantu inyishu y'ivyo bibazo biriho mu mugambwe bishobora gutorerwa kiretse mu koraniro kaminuza kuko ndiko rwego rukuru ku mugambwe. Tumaze kumwandikira tariki 4 ku kwezi kwa Myandagaro duhaye umubonano turaca hirya no hino hanyuma cyo twakuyemo nuko aremera yuko gukora ikoraniro kaminuza ari uburenganzira bwacu ariko mugabe ikidutangaza nuko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twoba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu. Ubushikiranganje bwobwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nuko yemejwe n'ikoraniro kaminuza wa 2019 aho rero tukamenya yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho icyo gikorwa ari umusanzu twagitegekanije ku itariki 20 z'uku kwezi cyari kuba mbere n'intango yo gushobora gutegura ibindi byoheza bikazokurikira. Umugambwe si ufise ingorane n'abantu bafise ingorane umushikiranganje rero ntashaka kwitwaza ingorane z'abantu ngo abuze ibikorwa by'umugambwe aho niho tumusaba yuko by'ukuri abo umushinga ntaye umugambwe nta ngorane ufise umushikiranganje nahagarare aho kuri natureke natwe tuje ku rubuga twitunganye ikoraniro kaminuza kwimirije tuzobaza bene umugambwe ico bovuga ku makoraniro kaminuza yakozwe bagire nico bovuga kuri uyu mwuka
umeze uko umeze, aho abantu bagumuka, abantu twebwe twiteguye gukorana n'abagomba yuko dutera imbere kugira iyo duhinduye ku ngingo zafashwe ivana n'inyifato y'abafatiwe izo ngingo. Aho rero nta kirenze gaho no kubwira. Turashobora kuronka umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo agire ico ashikiriza kuri ivyo bivugwa na Honorable Agatongwasa arongoye umugambwe CNL. Amakuru twabateguriye ni hano duciye tunayasozerera, muradutunga ku nkuru tutashoboye kubashikiriza kubera ingorane ziturutse ku buhinga bw'ivyuma, naho ubutaha mwakoze kuba mwadukurikiye.